Ndabaramukeje bakunzi ba Ntambwe Idahita TV, amahoro y'Imana, kugubwa neza, kuroranirwa mu byanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana ngomba ko dusangira nkuko turisoma mu gitabo c'imigani mu gice ca gatatu murongo wa kane murongo wa gatatu nako n'uwa kane mu ntunge. Turaba amajambo ahari dukuremwo ijambo rivuga ngo ubuntu n'ukuri ntibikuveko. Ijambo ry'umutwe canke indanzi y'amajambo ivuga ngo umubano w'abantu n'Imana uko ukwiye kumera. Umurongo wa gatatu uvuga ngo ubuntu n'ukuri ntibikuveko, ubipfundike mw'izosi ryawe, uvyandike ku gisate nico mutima wawe, niho uzobona gushimwa bo n'ubwenge bushitse mu maso y'Imana n'abantu. Imana yacu nihimbazwe. Nano majambo tubonye, kandi aya majambo ari mu kigabane tubonye yuko kivuga cane cane ku kuntu umubano w'abantu n'Imana ukwiye kumera. Burya nkuko twabivuze mu biganiro vyarenganye, nta babana badafise ivyo bahuriyeko, nta babana batumvikana, nta babana badafise ivyo basangiye, habana neza abantu bafise ivyo bahuriyeko, ivyo basangiye. Nibaza yuko twabibonye mu biganiro vyarenganye, mwebwe mutabiravye muze mubirabe ngaha nyene kuri Ntambwe Idahita TV. Hanyuma kandi muri ano majambo yose dusomye nabonye bashimikiye ku majambo abiri. Ayo majambo abiri nayo nkuko twayumvise canke twanayisomeye avuga ngo ubuntu hamwe n'ukuri. Ayo niyo majambo abiri bagize bashimikiyeko. Usomye muri version z'igifaransa munyemere kugira ngo kumbure twumve mbega bavuze ubuntu bagomba kuvuga iki, bavuze ukuri hoho bagomba kuvuga iki, niyihe ndangura kintu umuntu yoha buri jambo rimwe rimwe muri ano majambo. Ngaha ndabasomera amajambo mfise mu gifaransa kumbure naho twavuga ko mu kirundi tugerageza kugira ngo ntekuyashira mu kirundi, ariko ndifuza yuko abasanzwe bumva igifaransa bayumva neza ata muntu arinze kuyabahekenyera, kubera murabizi hari igihe kwinterprete usanga kudatumbereye neza, kubera yuko kumbure uva mu rurimi rumwe uja mu rundi habayeho amajambo amwamwe agora kuboneka, agora gutorana. Ngaho bavuga ngo la loyauté est une qualité morale qui désigne la fidélité, l'honnêteté et le respect des engagements pris. Elle implique d'agir avec droiture, de ne pas trahir la confiance d'autrui et de soutenir ses proches, son partenaire ou ses principes, même dans les moments difficiles. Tugerageje kumbure kugaruka mu kirundi kugira ngo kumbure bikuru umuntu avyumve. Bavuga ko ubuntu ari ijambo ryo mu gifaransa kumbure umuntu yovuga ngo ryitwa loyauté. Hanyuma akavuga ngo ubuntu rero ni indangagaciro, ni qualité morale, ni indangagaciro yerekana ubwizigigwa no kuba intahemuka hamwe no kubaha ivyo wiyemeje canke se ivyo wasezeranye n'umuntu. Des engagements pris, amasezerano uba wariyemeje wewe n'umuntu kanaka, canke se novuga ngo ivyo wiyemeje nk'amasezerano canke se nk'inshingano. Hanyuma kandi ngo ubwo buntu ngo bugirane bw'implika ko umuntu yajisa avec droiture, ngo butuma canke se butegeka umuntu, burongorera umuntu gukora mu kugororoka, mu kuri, mu atamanyanga arimwo. Hanyuma kandi ngo bukarongorera umuntu canke se bugasaba umuntu novuga ngo kudatrahisa la confiance, kudahemuka kuvyo baba barasezeranye kumbure n'abantu, ivyo baba barasezeranye n'umuntu, kugira ngo umuntu ntabihemukeko, ntadehe, ntahave aca iruhande, canke se mu kibano no mu bagenzi umuntu agerageze kuvyubahiriza. Kandi ngo kuyoborera umuntu novuga ngo gushigikira ababanyi, soutenir ses proches, canke uwo bubakanye, umugenzi wawe, canke indangagaciro, ama principe, ingingo ngenderwako, hamwe
naho hoba ngo ari mu bihe bigoye, iyi loyauté, ubu buntu ngo ubusaba umuntu, burongorera umuntu kugira ante kutihindukiza mu ijambo, kuguma kuri za ndangagaciro naho hoba hariho ibihe bigoye, bigusaba kuva muri izi ndangagaciro, bigusaba guhinduka naho hoba hari ibihe bigoye bishaka yuko bivamwo, ariko ngo ubu buntu bugutegeka kugumaho nyene ngo ntuhemuke, ntudehe, ntukure ikirenge ngo nyiganyige uve aho hantu. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro cacu c'ijambo ry'Imana cuno musi. Hanyuma munyemerere tuvugana naho kuri la vérité, twese twumva ngo ni ukuri, ariko muga hari igihe bishuka sanga kumbure ntivyoroshe kudefinisa, gutanga indangura kintu. Usomye mu bitabo hirya no hino rero ukarondera, usanga bavuga ngo la vérité est l'accord ou la conformité entre ce que l'on pense ou dit et la réalité des faits. Ngo ukuri ngo ni ukwemezanya kuri hagati y'ivyo umuntu avuga n'ivyo yiyumvira. No kuvuga ivyo umuntu yiyumvira bikaba ari ivyo avuga, bikaba ari ivyo akora, bikaba ari ivyo ashira mu ngiro. Igihe cose ivyo umuntu yiyumvira, ivyo umuntu avuga hamwe n'ivyo umuntu akora, la réalité des faits, bivuguruzanya, bihinyuzanya, vyopozanya, muri ico gihe nta kuri kurimwo. Kugira ngo byitwa yuko ikintu kirimwo ukuri, ni uko ivyiyumviro vyacu n'amajambo yacu n'ibyo tuvuga, ibyo dushira mu ngiro, ibikorwa, ingeso, inyifato bibonekana ko bikompletana, byuzuzanya. Ntituvuge iki ngo mugabo ngo dukore ikinyuranye n'ico tuvuga. Igihe cose ivyo umuntu avuga binyuranye n'ivyo yiyumvira, akaba hazi yuko ivyo ariko aravuga atari ko kuri mu vyiyumviro vyiwe, kandi ivyo akora navyo bikaba binyuranye n'ivyo avuga, muri ico gihe nta kuri kuba kurimo. Ngaho batabana nyavuga ngo elle s'oppose directement au mensonge, no kuvuga la vérité, ukuri kunyuranya cane n'ikinyoma n'ububeshi, kandi ukuri kukanyuranya cane n'ukwihenda, byo navuga ngo ni erreur. Hanyuma kandi ukuri kunyuranya cane n'ivyo umuntu yibwira. Ntushobora kwibwira ikintu gucishiremwe atari ukuri ngo guca guhinduka ukuri. Oyaye uvyishizemwe ukagomba kwiyumvisha ko ari ukuri, ariko mugabo ubwawe wari usanzwe uzi ko atari ukuri, ntibica bihinduka ukuri ngo ni kubera yuko yabaye illusion, byabaye ivyo wiyumviriye, ivyo wishizemwo, ivyo wiyumvisha. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba Ntamvura Idaheta TV. None rero aya majambo abiri niyo ijambo ry'Imana uno munsi ritubwiye ngo ubuntu n'ukuri ntibikuveko. Turabe umurongo wa 3, ubuntu n'ukuri ntibikuveko, ubipfundike mwizosi ryawe, vyandike ku gisate n'ico mutima wawe. N'ayandi majambo twasomye. Imana yacu nidutabare. Ngaha rero tubona yuko bitoroshe ko umuntu agumana ubuntu n'ukuri. Kugira ngo umuntu agume mu buntu kandi agume mu kuri, kugira ngo ukuri kugume mu muntu hamwe n'ubuntu bugume mu muntu, ntivyoroshe. Bidusaba umwitwarariko mwinshi cane, bidusaba kuvyitwararika cane, kandi bidusaba guharanira kugumana ubuntu muri twebwe no kugumana novuga ngo ukuri muri twebwe. Kuko aya majambo twasomye twabonye yuko hariho ibyo twokora kugira ngo bikunde umuntu agumane novuga ngo ubuntu n'ukuri. Kubera yuko kugumana ubuntu n'ukuri bitoroshe, aya majambo yatubwiye ngo ubipfundike mwizosi ryawe. Mu Bisirayeli murazi ko iyi Bibiliya dusoma vyinshi cane, muri vyo bitubwira kuri kahise k'ihanga rya Isirayeli, imico n'imigenzo, ivyo bizera n'ibindi ibintu nyene nk'ivyo.
Imana yacu nidutabare. Rero kujya bamba utudede canke utuyeye umuntu uvuga ngo bakambara nyene vya bintu uvuga ngo amashenete muri kino gihe ca none, burya ngo ivyagezwe ngo baravyambara no mwizosi bakavyandika ku ntuzeye ku mpuzo ahantu hatandukanye kugira ngo bikunde bagume baronka ibintu biguma bibibutsa ivyo vyagezwe. Urumva rero ngo baragera igihe bagira ntibashobora kwambara akantu nuvuga kameze kujya kwa shenete mugabo iyo ntuzeye ikabiri ko ivyagezwe novuga ngo vy'Imana ya mabwirizwa 10 vy'Imana basaba kugira. Rero ngaha uyu mwanditsi w'imigani rero abwira abantu bose bipfuza kugumana ubuntu n'ukuri, kuko yerekana ko ubuntu n'ukuri ari ibintu bifise igiciro kidasanzwe mu buzima bw'umuntu, ko ari ibintu umuntu adakwiye gutakaza. Ko nimba hariho ibintu umuntu adakwiye gutakaza, umuntu ntakwiye gutakaza ubuntu kandi ntakwiye gutakaza ukuri. Nimba ari ibintu bidakwiye kuva ku muntu ngo bimuveko, ubuntu n'ukuri ni ibintu umuntu adakwiye gutakaza. Kugira ngo rero bikunde umuntu abigumane, naho hariho vyinshi bituma dutakaza ubuntu, naho hariho vyinshi bituma dutakaza novuga ngo kwa kuri muri twebwe. Iri jambo ryatweretse yuko rero ngo dukwiye gukora ibishoboka vyose, nk'uko umuntu yambara ishenete mwizosi afate ubuntu abuhindure vya bindi yambara, umuntu ngo abupfundike mwizosi ryiwe, iruhande y'ivyo ngo avyandike ku gisate c'umutima wiwe, ku gisate nico mutima wiwe, kugira ngo umutima iyo wiyumvira, umutima iyo ufata ingingo, umutima iyo uhitamwo, umutima iyo ufata novuga ngo amerekezo y'ubuzima bw'umuntu, uyu mutima ntuhave ufata ingingo, ntuhave urongororera umuntu mu bintu bimujana kure y'ubuntu kandi y'ibintu bimujana kure y'ukuri. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero dusomye ngaha ku murongo wa 4, dusanga umurongo wa 4 utwereka inyungu dushobora kuronka rero iyo tugumanye ubuntu n'ukuri. Bene data bakunzi ba Ntamvura Idaheta TV, iyo umuntu aparvenye, iyo umuntu ashoboye kugumana ubuntu n'ukuri ntibimuveko bikamugumamwo, impera n'imperuka hariho inyungu. Iyo nyungu niyo twabonye ivuga ngo niho uzobona gushimwa. Imana yacu nidutabare, bo n'ubwenge niho uzobona gushimwa, niho uzobona ubwenge bushitse. Kandi ngo itanguriro ry'ubwenge naryo ijambo ry'Imana tubwira ngo nukubaha Imana niho hazanana ubwenge. Hanyuma ubwa gatatu ngo gushimwa kwawe, wewe wahisemo kugumana ubuntu n'ukuri ntibikuveko, hamwe n'ubwenge bwawe bushitse, wewe wahisemo kugumana ubuntu n'ukuri ntibikuveko, bizoba ibishitse mu maso y'Imana n'abantu. Imana yacu iragahezagirwa n'ahari isanzwe ihezagira. Bene data bakunzi ba kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana cacu cuno munsi, none rero nano majambo turumvise ibintu bibiri bikomeye cyane muri vyinshi umuntu ategerezwa kuba afise mu mubano wiwe n'Imana. Mukungene ubanye n'Imana, urasabwa yuko umubano wawe n'Imana ubamwo bino bintu bibiri, ubuntu n'ukuri ntibikuveko. Naho hari ibintu vyinshi bikeneye kukwaka no kukwambura ubuntu n'ukuri, ivyo bintu n'amakarite, kandi ivyo bintu biri muri kamere y'Imana, biri mu mutima w'Imana, biri mu vy'Imana ikunda. Ivyo bintu wiyubare cane, ntihagire ikintu gituma bikuvako. Mbere hako bikuvako, wogwana urugamba ukabipfundika mwizosi ryawe ukavyambara. N'uwari we wese akubonye akakubonamwo ukuri n'ubuntu, uwari we wese muganiriye akakumvamwo ubuntu n'ukuri. Imana yacu nidutabare. Niwe bikora gutyo bizotuma ushimwa n'Imana, bizotuma ushimwa n'abantu, bizotuma ugira ubwenge bushitse imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Imana yacu iragahezagirwa n'ahari isanzwe ihezagira. Tugomba tugarukirize ngaha rero. Murabona yuko twasuye gutegurira ibiganiro by'ijambo ry'Imana
ku kazi kubera ko imyanya myinshi itwagwa na kano kazi kandi karakundwa karitaweho karababawe umuntu arakababaye nako nyine urumva rero nta na kimwe gikwiye guhonyanga ikindi. Niyo mpamvu rero y'imyanya yo kuja gufatira ijambo ry'Imana ahandi itabonetse muri ano masaha nyine usanga umuntu bisaba yuko agacishamo kubera nabo bakiriya ntibaguma baza buri mwanya rega nuko nyene muca muvyumva rero. Mbega uripfuza kuronka izi nyungu turonswa no kuba twagumanye muri twebwe ubuntu n'ukuri? Iki ni kibazo ukwiye kwibaza. Mbega by'ukuri ndakwiye kuronka ibi bintu? Urashobora kuba kumbure ubuzima ubayeho butagaragaramwo ubuntu. Twumvise ubuntu ico gisigura, nibaza ko mwacumvise. Twumvise kandi n'ukuri ico gusigura, tuvuze ukuri ico bisigura, hanyuma ugaca wimva mbega izi nyungu ndakwiye kuzironka, ndamaze kuzironka. Nimba wipfuza kuronka izi nyungu zikomoka mu kugumana ubuntu n'ukuri, ukwiye guharanira gushira mu ngiro ivyo twabonye muri no murongo wa gatatu. Uyu murongo wa gatatu niwo watubwiye ngo ubipfundike ubuntu n'ukuri, ukwiye kugira ngo ntubitakaze, ukwiye gupfundika ubuntu n'ukuri mw'izosi ryawe, ukavyandika ku gisate c'umutima wawe, ukagerageza aho uri hose ivyo bintu ukabigumana. Imana yacu nidutabare. Numuhigwe rero umuntu ashira mu ngiro aya majambo tubonye muri no murongo wa gatatu, kuko aya majambo uyashize mu ngiro bica bikunda yuko ubuntu n'ukuri bikugumako, bica bikunda yuko ugumana ubuntu n'ukuri muri wewe, kandi ugumanye ubuntu n'ukuri muri wewe uzoba umuntu ashimwe imbere y'Imana. Mbega hari umuntu yoba atipfuza gushimwa n'Imana? Gushimwa n'abantu byo tunavyihoze, naho navyo nyine ngo bica biziramwo, ariko mugabo ndizera ko ata muntu numwe atipfuza gushimwa n'Imana. Nimba wipfuza gushimwa n'Imana, haranira, gwana intambara, kora ibishoboka vyose, ubuntu n'ukuri ntibikuveko. Nivyakuguma Imana izogushima kandi uzoba ufise ubwenge bushitse imbere y'Imana, uzoba uri umunyabwenge imbere y'Imana, kuko uzoba ufise ubwenge bukomoka ku Mana buzananye muri buno buntu na kuno kuri. Kandi muri ico gihe uzoheza rero uronke izi nyungu zose twabonye ziri mu murongo ugira kane. Twabonye yuko bizoca bikunda yuko ushimwa n'Imana n'ibindi rero. Hanyuma rero mugabo kandi mu gusozera, numuhombe umuntu bitameze gutyo, umuntu yamaze gutakaza ubuntu n'ukuri, canke umuntu ariko aratakaza ubuntu n'ukuri, kuko twabonye kuko kugira ngo ugumane ubuntu n'ukuri bisaba urugamba. Hariho des moments difficiles, hari ibihe bigoye usanga umuntu acamwo bitumbereye kumwibagiza, bitumbereye kumwigiza kure y'ubuntu n'ukuri. Nano majambo rero bene data bakunzi ba kino kiganiro cacu cuno munsi turabiye hamwe, nizera yuko wumvise umugwe uherereyemwo, kandi Imana ikwipfuriza ko uba muri uno mugwi w'abantu bafise ubuntu n'ukuri mu mutima wabo. Imana ikwipfuriza ko uba mu bantu bagwana intambara baharanira kugumana buno buntu n'ukuri. Niba bigenza gutyo uzoba ubaye umuhigwe. Dusenga Imana, tuzosubira mu kiganiro cacu c'ubutaha. Mwebwe mwese mwagikurikiranye mwakoze. Imana nyine amahoro ibaho umugisha. Abatarafyonda kuri sabone mufyonde kuri sabone, bashasha mwiyaboneshe kugira ngo bikunde muzoze muraronka ubutumwa n'ibiganiro bitandukanye bicisha kuri Ntambwe TV. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cyane kubwano majambo twumvise atubwiye ko ubuntu n'ukuri budakwiye kutuvako, ko ahubwo tukwiye kugwana intambara kugira ngo bitugumemwo, kuko kubigumana bitoroshe, atari bose byorohera kubigumya, kandi birimwo inyungu zidasanzwe. Dushoboze rero umuntu wese avuze ngo Mana nshoboza umpe kugumana ubuntu n'ukuri muri jewe, nomugirire neza n'umushoboze. Imbabazi zawe zimuboneke koko ahantu hose asanze yaratiriganye akagendera mu bintu bigaragaza ko vy'ukuri atakuri kuri muri we, kandi atabuntu bw'Imana buri muri we.
hanyuma imbabazi zawe zimuboneke ko umushoboza gushishikara kugumana ubuntu no kuri muri we, ni mu izina ryawe gera Yesu Kristo tubisabye tuvyizeye, amen.